Reka tubaramutse tuvuga ati bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye canke n'amasaha murabiyeko ino video. Iki ni ca kiganiro ku gatumba iwacu, uno musi bihinduye isura tuganiriye n'abasore hamwe n'umwigeme, nako n'abigeme kuko yaserukiye abandi bigeme bari ngaha benshi. Novuga ngo birahinduye isura kuko n'ibintu mutari bwabone, natwe twavuze ati ntituvyikawusha dutegerezwa kugira ico tubivuzeko. Novuga ngo ni ku Musave, ni komine Gitega, ni province Gitega. Reka tuganire nabo, commentaire ku masanamu ntimugire birebire, ariko murabona ko ino appareil ni muri za appareil umuntu yikorako mu kuganira n'umuntu. Reka rero kumbure dutangure tuganire nabo. Kuri twebwe twese isabukuru nziza, kuri twebwe twese imyaka ishira hese dukora igikorwa c'Imana, twaravuze ubutumwa ahantu hatandukanye, tugitangura kuvuga twarahuye n'ibibazo, ariko Imana ni nkuru ishizira zitunganye, niyo mushobora byose, ibiba byose irabizi. Sabukuru nziza kuri twe, kuri twe, lycée technique Saint François nasize ndoma karama, tuvuga ubutumwa bwiza mu bihe byiza n'ibibi. Mana ni wewe wabikoze, uratuzigama twese, integuro yawe nziza n'imigambi yawe myiza. Sabukuru nziza kuri twe, kuri twe, lycée technique Saint François nasize ndoma karama, tuvuga ubutumwa bwiza mu bihe byiza n'ibibi. Mana ni wewe wabikoze, uratuzigama twese, integuro yawe nziza n'imigambi yawe myiza. Twarabonye byinshi byari gutuma ducika intege, ariko turakomezwa naho byari bitugoye. Imana yabanye natwe, ntabwo yadutereranye, iradukomeza twese kugeza kuri uyu munsi, niyo nkuru muri byose, ibiba byose irabizi. Sabukuru nziza kuri twe, kuri twe, lycée technique Saint François nasize ndoma karama, tuvuga ubutumwa bwiza mu bihe byiza n'ibibi. Mana ni wewe wabikoze, uratuzigama twese, integuro yawe nziza n'imigambi yawe myiza. Sabukuru nziza kuri twe, kuri twe, lycée technique Saint François nasize ndoma karama, tuvuga ubutumwa bwiza mu bihe byiza n'ibibi. Mana ni wewe wabikoze, uratuzigama twese, integuro yawe nziza n'imigambi yawe myiza. Mana muremyi w'ijuru n'isi, turi imbere yawe, tugusavye udukomeze mu gikorwa waduhaye, n'abari twebwe mukiza turicishije bugufi, izina ryawe ryamamazwe kuva ubu n'ibihe byose, izina ryawe ryamamazwe bose nibaguhimbaze. Mana muremyi w'ijuru n'isi, turi imbere yawe, tugusavye udukomeze mu gikorwa waduhaye, n'abari twebwe mukiza turicishije bugufi, izina ryawe ryamamazwe kuva ubu n'ibihe byose, izina ryawe ryamamazwe
bose nibaguhimbase sabukuru nziza kuri twe lycée technique c'est François dasize ndo Magarama tuvuga ubutumwa bwiza mu bihe byiza n'ibibi mana ni wowe wabikoze uratuzigama twese integuro yawe nziza n'imigambi yawe myiza turabaramukije. Murakoze cyane. Nitwa Irankunda Richard, umurongozi wa groupe biblique kwiri shure ryacu ryiza lycée technique Saint François dasize Magarama. Nkuko mubivuze twe dufise umunsi mukuru wo gusozera umwaka w'ibikorwa vya groupe biblique. Murakoze. Ego urakoze cyane, mwumvise yuko agiye ko avuga imyidondoro yose, nimaza ko umwidondora wuhejeje. Reka tuje ku wundi mwigeme tubona ari hirya yiwe nawe baramutse yivuga akazina nico ajejwe. Ndabaramukije, ku mazina nitwa Irakoze Kersi, hama nkabanjejwe muri groupe biblique chorale, ndi cheftaine wa chorale, barani bahezagiye. Amen. Reka kumbure tuje ngaha naho abidondore nawe twumvirize nawe kumbure. Carmel Liziza niyo bazila yiwaje ariko benshi bakunze kugita ngo CN Pictures kuburego bivaye n'ubwuga. Ego Zira ni Jesus Marie Joseph Nyibagiye. Ego ndumwe mu ba ressortissants bahoze bari muri no groupe biblique yo kuri lycée technique Saint François d'Assise aho benshi bita ku Musave, ariko nagumyemwo kuko igihugu c'Imana ndagikunda cyane. Mwarahezagiwe cyane. Aha murakoze cyane ngo mwarahezagiwe. Hanyuma ikintu gitumye tubaganiriza ni ikintu kidasanzwe. Je kuva nagatangura kwiga gushika ndinde mpeza ni ikintu mbonye ubwa mbere aho abanyeshuri bagira anniversaire bagakata ni gato ububaye ubwa mbere. Reka kumbure tubaze ico ciyumviro caje gute, byagenze gute, mbega hari aho muba mwaracabuye cankwe ni ide yanyu yoba yaraje mu mutwe sinzi. Reka duhe umushefu ariko nundi muraba ashobora kugira ico bivuze ko nawe araza kugira icyo bivuze ko mu mwanya muto cyane. Murakoze cyane ku ico kibazo kandi mutubajije. Hama twakoze anniversaire y'imyaka 10 tumaze groupe biblique itanguye. Iryo naho ni ide nkashasha benshi badasanzwe bamenyereye ku mashure nkaho baba baherereye, ariko twe natwe twatikanije ico gikorwa kugira ngo dushimire Imana tuyikengurukire cyane mu bikorwa gidukorera kuva mu myaka 10 tumaze. Niko kugira ico cyiyumviro cyuko twogira anniversaire no kuri na gato twayikase kandi ibintu byari bimeze neza. Murakoze cyane. Ego murakoze. Sinzi ko hari uwundi yafise kandi kana bivugako. Ego Yesu dashibwe uko nyene mu vyumva. Nkuko shefu yabivuze nta kure yiwe giye kuja halili. Twebwe tukitegura clôture y'ulo bwaka kuko twe turafise agenda kuva dutangura, twaricaye hamwe turaraba ibibazo twagiye turahura navyo muri groupe biblique, turagenda turaba ukuntu Imana yagiye nayo itugwalirira. Tuca dusanga rero groupe biblique yiwacu yatanguye muri 2013. Itaguye rero muri 2013 iragenda ilevoluwa yele ibintu byo guca mu mahwa buyuba. Twaragiye turafashwa bamwe mu ressortissants kuko bobo libo bazi igihe groupe biblique yatanguye. Twebwe rero twe dukoranye hamwe komite yari ijejwe gutegura ibyo mwabonye. Twaribwiye tuti umunsi tuzorangiza umwaka tuzoba dufise yubire y'imyaka 10 irumanye dukorera ubutumwa bwiza, novuga dutaga ubutumwa bwiza muri kalo karere ko ku Musave kuko la karere katoroshe cyane uko bizwi iri Gitega. Kandi twagiye twugukana babwe wa Kristo, twarabonye ababatizwa, twaraboye abakizwa bakirijwe muri groupe biblique. Imana ni byinshi cyane yadukoreye. Ego nuko no bisigura muri bake. Ego urakoze cyane. Reka uyu mwagiye mumvuga ko cyane ko ari uwahoze yiga ngaha kuri rino shure agire nawe akantu bivuze ko kwico kintu kumbure wosanga nawe nyene ari mu bantu batanze iyo ide ntavyonzi. Hanyuma hari akaririmbo mwaririmbye, ako karirimbo mwavuze ko ari gashasha. Mbega ako karirimbo kazoguma gaherera kuri shure nyene cyawe murashaka ko kamamara nkuko anniversaire yamamarega na nifira fisi wayikereye irya ndirimbo? Murakoze cyane. Donc simvuga byinshi ariko turanezerewe cyane nk'abantu bo ngaha ku Musave. Mwabonye ko ibintu byari byiza cyane, abashoboye kuhashika byari biryoshe. Hama
nk'umwe mu ba ressortissa kandi mu ba membre fondateur ba groupe biblique, ndibuka yuko icyumviro ca mbere cyo kugira ngo dutangure groupe biblique nije nakizanye ngaha kuri iri shure ntivyari byoroshe, ariko Imana yabanye natwe kandi yatugiriye neza. Sifise byinshi novuga uretse gushimira Imana gusa. No munsi yantangaje, yadukoreye anniversaire nziza, yadushoboje ku buryo nanje ngeze ubu nibura, kuko ndazi intango ya groupe biblique aho twatanguriye uko vyari bigoye, ndavye aho bigeze uno munsi groupe biblique yo kuri Saint François d'Assise ku Musave, vy'ukuri nanezerewe cyane. Hanyuma abarongozi canke abo twita aba autorité bishure bagiye badufavoriza kenshi, nabo turabashimiye cyane. Ndazi nyene bashobora kuba bariko baratubona, Imana ibahezagire, turabashimiye gose. Rero groupe biblique yo ku Musave turashima Imana ku vy'akaririmbo nako twakoze uno munsi, turifuza kugashira ku mugaragaro kugira ngo n'abandi bafashijwe n'Imana nkuko mwabibonye tubiririmba bagakorera Imana mu bihe vyoroshe n'ibigoye, bazohore bakaririmba amenye yuko groupe biblique kuja hamwe ko abantu bafise intego yo gusoma Bibiliya biri n'ikimaze cyane kuruta kwizigira ibindi byose umuntu yobamwo. Murakoze cyane. Ego murakoze. Mwako karirimbo harimo uwo mwigeme nabonye yakaririmbyemo cyane, hanyuma reka kumbure agasubiremo gato, hanyuma novuga ngo ibikurikira nk'amasegonda nk'atanu gusa. Ego murakoze cyane. Sabukuru nziza kuri twese, lycée technique Saint François d'Assise do Magarama, tuvuga ubutumwa bwiza mu bihe byiza n'ibibi. Mana niwe wabikoze, uratuzigama twese, integuro yawe nziza n'imigambi yawe myiza. Kurakoze cyane. Haba murumva ko ari akaririmbo karyoshe cyane. Nibaza yuko turangiza iki kiganiro cacu kugira ngo tubareke. Murabona ko bwije cyane, murabona ko n'amasanamu sikirenga gose, mutubabarire ku masanamu twahora tubakuyima Dudu Pro TV. Nibaza ko bitahora bimeze uko. Reka dusabe cameraman azaratwegera ntaje kure, kuko kamera ntabwo ikaze cyane. Gerino dushaka portrait y'umwumwe. Hanyuma kumbure nibaza yuko nkuko turiko turarangiza, nariko ndavuga ko turiko turarangiza, iki kintu ni ikintu gikomeye cyane mu Burundi. Nibaza yuko muba mutanguye coshobora kwamamara mu Burundi, mugasanga abantu benshi bariko baragikurikiza, abantu benshi bafatewe akarorero, kuko nibaza ko kizobona abantu benshi cyane twashira ku rubuga. Irya ndirimbo bazoyibona, igatumwa mwakase bazoyibona. Ku bwawe nk'ikintu ushobora gutera intege abandi banyeshuri mu mandi maguru biblique, nk'akajambo ushobora kubatekerera abatarabikora bino bintu vya groupe biblique ko bakahe? Murakoze cyane. kandi hama tuhamagarira bandi bagenzi bacu basanzwe bari mu magroupe biblique kuko nicyo gikorwa naco bo gikora, kuko ni umurimo udasanzwe. Iyo ufise imyaka wamaze ikabigeze aho wogira anniversaire, byiza nyene wo bikora ugabishima mu Imana, kandi tugiye turabikora n'abandi bakabikora, wosanga ari igikorwa ciza gitumye na groupe biblique igira iyindi shusho nziza kwera na kandi kanu gashasha ko bakagiyemwo mu gikorwa ca groupe biblique. Ego murakoze cyane. No hamagarira abandi bose bari hirya no hino bariko baratwumva, bari ku mashuri atandukanye, cyangwa se nk'uwo bashize mu ico gihe ko yokora ako kantu, nawe wosanga kandi ibintu bimeze neza. Nico no bahamagarira ko nabo boza barakora anniversaire, ko bari kindi kintu gishasha kigiyemo muri groupe biblique. Murakoze. Mbega Jezi tukubaze, mbega kumbure aka kantu mwakoze ntiyo bari sembore yerekana nkuko abakristo ba kera bari babayeho, ko nabonye mwagiye muri akantu gato abantu bose bari bitavye iki giteramo cyanyu cyo kurangiza umwaka? Birafitanye isano. Iyo habayeho gusangira, harabamwo ikimenyetso cy'urukundo, harabaho kwerekana yuko mukundanye, harabaho no basi kwiyumva yuko umwe wese ari umwe muri twebwe. Rero twasangiye, mwabonye yuko uko byari kose twagerageje umuntu wese ari muri sare aronke. Ntivyabaye binini cyane naho kari gatoyi gusa, mugabo habayeho sembore yuko umuntu wese yashoboye kuronka. Rero kida kintu ni ciza cyane, biratuma twiyumva namwe. Nikindi je mpora niyumvira nkubi abari nk'ibikunda umunsi umwe notegura anniversaire runini bw'Uburundi bwose, abarundi bose bakaronka gato tukiyumva namo ko turi abarundi kandi ko dukundana, tukumva ko turi bene bugabo. Murakoze cyane. Nibaza ku itariki imwe ko ari anniversaire y'abarundi. Ni anniversaire y'abarundi, aho tuzoba twibuka kwikukira.
ariko sinibaza yuko biba biteguye mu buryo abarundi bose bashobora kuronka akantu iyo abatwari dufitanye urukundo nk'ugw'intumwa zagira mu gihe ca kera twogerageje umwe wese nyene agakunda mugenzi we tugahana tugasangira kandi aba ariko baranyumva muzosangire n'ivyiza harya abagenzi. Thank you. Murakoze cyane. Hanyuma nagomba mbaze mbega wewe nk'umushefu wa Rugwe Biblike nk'akantu ko woba warahuye nako kakunezereye umwaka wose ku banyeshuri warurongoye ko baraka. Murakoze cyane. Na cyane cyane ko groupe Biblike itwegeraniriza hamwe twavuye hirya no hino turabajene biratuma kandi twumva ijambo ry'Imana. Muri make naranezerewe cyane ibiterane twagiye tugira amateraniro twagiye dukora twarasangiriye hamwe ijambo ry'Imana amakorare n'ibindi byaratuma twegerana twese hamwe bigatuma mbere n'imirimo mibi nk'imwe twoza turakora tutaronka kanya ko kuyikora kumvuze uko twa dufise umwanya wo kuba mu vy'Imana kuko uwo mwanya wo kuba mu vy'Imana twawubamwo hari ibindi bintu bitari vyiza twari kuba turiko turakora. Rero ndashima nk'umwaka wose twamaze ako twagiye duterana twarahigiye byinshi twarigize amajambo y'Imana n'ibindi muri make nivyo noshima imyanya twagiye tubamo tukabonana. Murakoze cyane. Murakoze. Akantu we nabonye bavuze kuri umurongozi wa korale nk'ikintu woba caragubabaje muri korale wibaza ko coba gishikirana yandi makorale y'amaguru Biblike wogenda ugize nk'akajambo bahanura ko yoba nk'akahe. Ego murakoze cyane nkuko mubivuze ndi umurongozi wa korale ngaha nyene kuri lycée technique Saint François d'Assise. Hama nk'ikintu nabonye kigoye cyane kandi birababaje cyane nk'abaririmbyi rimwe na rimwe akenshi usanga barazi uyu munsi hirya ejo bagasiba umva bigaca bigorana ingene abantu baguma babandanya basubiramwe indirimbo basubira bagirante umva usanga bigoye cyane nukwikebuka rero n'abandi baba bikora kugira ngo ivyo bintu bihagarare bamenye ico bako barakora nuko. Okay, murakoze cyane. Turangiza reka tubasezere tuvuga ati kumbure mwaba bose bari ngaha hariho umuntu yoba afise akajambo ka nyuma je ntoba ntabajije kubera umwanya ni muto butera bwira duhejeje duteba twari kuba turaganira nibaza ko ikindi gihe tuzoza kare tukaganira bataratangura kugira tuganire vyinshi. Reka umwe muri mwebwe yumva afise nk'akajambo yoshobora gutekera ka nyuma ava yuko turangiza ashobore kugashikiriza. Jenda fise akantu norangiriza ko no bashikiriza atwanezerewe cyane kuko kuva tugira groupe biblique kuva muri iyo myaka 10 twari tumaze turiko turakora ni mbere twarose media abantu baza kutugendera muri groupe biblique canke muri clôture tuba twakoze ugasanga abamenyesha makuru niho bari. Rero turanezerewe cyane byari byiza cyane turabashimiye cyane gose bishobora kuba ari mbere bibaye muri groupe biblique n'abandi muzohore mubashikira mu bagendere mumenye ivyabo kungene riko biramera ku gatumbi wabo. Murakoze cyane. Ego reka natwe tubashimire nibaza yuko ndabashimiye ku kanya twamaranye ngaha mwakoze kumpa kano kanya reka tubashimire mushefu. Murakoze cyane natwe turabashimiye. Mwakoze namwe. Ego namwe mwakoze cyane. Mwakoze cyane. Namwe mwakoze. Merci beaucoup. Reka tubashimire mwebwe mwafashe kano kanya ko kudukurikirana nibaza yuko haboneye byinshi kandi nibaza yuko bateye intege urundi gwaruka ruzokurikirana ino TV tubyuka ko ari ya TV Madudu Pro TV.